turabaramukije amahoro ya Kristo bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu. Turabahaye ikaze mu kiganiro tugomba tugiranire n'umutumire adasanzwe twasanze aho asanzwe arangurira imirimo nkuko mumubona. Sino muvugira, murabona batakiri muto, arakuze, arashoboye kwivugira. Mutumire wacu kaze mwidondore abariko baradukurikirana kuri no ibonesha kure yacu Action Vibes TV. Eko murakoze muvuganye Edimo Kwizera ku makanya no kumusanga ku kivi ndangurira ubutumwa kamisi yose cyo Tanzania Edouard nkora mu gisata cy'inama y'Episcopi gishinzwe ubutumwa y'ingo n'ubuzima. Ko bahaye mu Busanze ni mu biro by'iwanje ndasoni mugenzi dusangiye ibiro akorera hajyaye mubona ubu yasindiye ubundi butumwa hanze ibyo sinzi ko ari ikintu hanyuma nkaba mu myaka biga mu kabasi Saint-Sauveur izamweranda aho nsanzwe ndangura n'ubutumwa nyine bwa musozi bwo gusanganiza imibiri hari nk'umukoordinateur bakabashyira mu hagati y'amakuru d'apostol ego ubuzima bwa misi yose ni ibyo nk'umusore kandi tubona abatubana hajya ababyeyi bamwe bamwe kuko ntabwo umwana mukuru mu muryango n'umusaberi no guca gutuma n'ubwo butumwa bw'uruhurira n'imigwi muri mu kizamweranda ariko biva nagiye kurongora gusukura ubumenyi n'imigwi mvuye n'ubuzima n'igisata c'abasaberi bakuze muri paruwasi mu kizamweranda. Hanyuma imigwi yose iramburitsa kuranshira imbere mu kiringo c'imyaka ibiri iheze. Ku gatandatu baranyongera ikindi kiringo somara imyaka ibiri nyene ego niyemeje ubwo butumwa nkora ego kandi nkaba n'umusaberi cane cane nkenguruka ico hamavu y'indero yahawe n'umuryango n'abavyeyi n'ishuri. Ndakenguruka cane umuhari w'abasaberi warandezerewe urukundo mu nshingano z'umuhari w'abasaberi waduhaye imbere yuzuye twereka ico ari co umusaberi umuntu ategerezwa gukunda ugakerebuka ugakora ibikorwa atarinze impengo canke inkunguko. Rero imyitwarire yanje y'isi yose nico gituma no mu gusukurira abandi ego bimufasha bikampimbara ico nkoze ndagikuye mu jewe birampimbara biranyibuka bintera akanyamuneza cane. Nico gituma n'ubu n'ejo bundi nkabona abandi babikoze ko bangomba kubansavye bati wodukorera ikintu ndekuranira umutima wagutse ukunda ego kandi murakoze kuza kumusangira ngo tugire Kristo. Naganze murakoze, ndabahaye ikaze muri kino kiganiro turumva tugirane muvukanye Edouard Nsabimana. Edmo Kwizera nanje nije ndiko ndaremesha kino kiganiro. Natevye Edouard twararanguranye ubutumwa muri za kaminuza, ubutumwa bw'abanyeshure gatolika bahurikiye muri za kaminuza. Ico gihe ndibuka ko natanguye kaminuza ariwe usanzwe usukurira uwo muryango w'abakatolika bahurikiye muri za kaminuza zitandukanye ngaha mu Burundi bwacu. None Edouard, ubwo butumwa bwo gusukurira abanyeshuri bari muri za kaminuza zitandukanye, zaba iza leta, zaba iz'abigenga, zaba izo mu gisagara eka ndetse no hagati mu gihugu, wabubonye gute? Uroroshe mbe wabukuye mwiki? Urakoze kubaza ubajije uti twararanguranye je ninjiye muri kaminuza iterambere yari muri karite
y'icenda mu Ngagara niho twatanga guhurira ESD nanje nari ico gihe rero ngo ni umupfasoni uvuye yari umwigeme yitwa Mari yakoze Aline ndavyibuka rwose muturirimbira indirimbo turoshe jewe rero ico nakuyeyo habanje hakomera wa mutima w'urukundo wagutse guhura icambere na mbere no guhura n'abagenzi guhura n'abagenzi abavukanyi umuryango uraguka muri jewe nk'ubu yamushika hose yisanga mu gihugu c'Uburundi kandi nawe madamu makuru azikunda kwisanga kubera twahurijwe n'abantu benshi twahuriye umukama rero yaduhuje atubwira ivyiza rwose jewe nahakuye inshingano hajya burya kurongora abantu ingabirano kubasukurira ingabirano kuko ni n'iri shuri kuko byaratumye niyumva ntashobora binyumva ashobora gutunganya kumva gutegura ibyanjye nkabitunganya kuko ngereza kubitunganya abandi kumwanya kuko urumva byatumye nshobora kuja ndamenya kudakora gusa hanyuma bituma nkura mu kwemera rero byarankomeje mu kwemera cyane kwemera kwanjye nkaba numva ko Elisaberi akwiye kandi numva ko Demokarika yumva akunda abantu atacaguye atanumwe nanje kandi byarashikiye cyo gutuma n'ubujeyi waho hose abantu bose benshi baranyikira n'umutima wabo w'urukundo narabakirana ntawo mirongo twobura akavuga ngo runaka ngo byarategeki anyitogera kandi aho duhuriye hose umuntu wese yakirana kandi ndabibona n'ingene abantu bantasha abantu banyitwararika mbega natwe urumiki meze ukazibona umuntu arantelefoniye ati niho twaherukana kera none wowe ugeze hehe umeze gute ivyo vyose bigaca bituma mbona ivyamwa vyavuye muri ubwo butumwa nakoze gusukurira abandi nk'imfura mu muryango nyene narabaye abantu ya muryango nyene washitse wangize imfura muri wo hanyuma kandi tumenya bumwe ko n'abandi bica bituma rero ushobora gukora ubwo butumwa bwanje bwa misi yose bibaye ingoga n'inguvu kandi bikampa umwizero ico bita mu Bufaransa bavuga nka perseverance naho noba nguye muri ico bita esheki bituma niyegura kuko mbazi ubu nishimiye kandi nkaba ari mu yamande nesha ariko nico nagomba noba nahakuye abagenzi nakura ingoga nakura ica gatatu co kumenya gutunganya umwanya kandi eka ndakura no kwemera rwose gukomeye gushinga intwaro kwanje naganze Kristo hariho abariko baradukurikirana bashobora kwiyumvira yuko amaresponsabilite nkayo uyagiyemo uri umunyeshuri wo muri kaminuza kumenya bitoroshe bitohava byoroha niko bimeze ahubwo rero je nanje ndababwire igishushanyo jewe amashuri ya kaminuza ntiyari yoroshe ndazi ko nigeze naho nanka kuvuga ngo je ngo sinoja gukora ibi n'ibi ngo ndiko ndiga niho ndi ibibazo ko usanga mw'ishuri kandi bakubwira aho mariye gufata iyo responsabilité ukuja imbere abandi hamwe atawe mbangisiganye canke ndabwira nisigura nk'umuntu avuga ati dukore ikibi ari je mfata iya mbere sinasubiye umva ntabwo nasiganya inama ndikutuma kandi bakora neza kandi nagenda kubwira ko kuva ico gihe ntasubiye ico nico nogira témoignage ko abandi bibaza yuko iyo ufise ubutumwa nk'ubwo buremereye ari budashobora kumenya mw'ijuru nta bantu ahubwo iyo wowe Imana igutwika gushira imbere kugira ngo ati tora abadashoboye ikabashobotsa jewe ico narakibonye kuko jewe mu myaka ya mbere y'amashuri ya kaminuza ntiyoroheye rero banambaye kuba umusuku bitiye mu wa kabiri
ubwo kandi umwaka naciye menya no mu wa gatatu no mu wa kane sinasubiye ico rero ariko nderekana ko urumva naciye mu musuku ndi mu wa gatatu ushira ndi mu wa kabiri ushira uwa gatatu hanyuma n'uwa gatatu wose igice ca mbere c'umwaka wa kane urumva ko yaramaze imyaka ibiri ndi musuku aho rero urumva nico nca mvuga nti uravuga ko umuntu afise amaresponsabilite mu buza kwiga abantu ko wewe uca wiporogaramu neza nta mwanya wo guta usubira kubaho nta mwanya wo kwiyumvira ngo jewe ngiye mwirigara ngiye gukora kugira ibiye uja mu usanga biragutumira uja no mu bitariki mugabo wowe ufise umwanya uti umwanya ubuye ngiye gukora ubutumwa dufate je navuga nti nk'ubuye ndagiye mu butumwa muri ESD hanyuma ncanziruka ndiga n'ibihugu hanyuma ngacamvuye muri ESD nkavuga nti turafise n'ubundi butumwa tuja muri cercle serge muri IGR nyene tukabura ngo reka ndetse no ku mugoroba tukaba dufise imparo wanje gutaha je ncambutsa ko mpa ubutumwa bwose kandi neza co mbona vyaciye bituma mbabaganiza cyane co nshima cane yego cyane mbe none ndababaze mwa kirya gihe mwadusukurira byaba byoroshe kunywanisha mukumvisha yuko umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Burundi uwo twokwita umukwari yokumva anywanye akavukana koko n'umunyeshuri wo muri za kaminuza zigenga bakuri bakunze kwita ngo abaneya ivyo byari byoroshe ko haza n'ibindi bavuga ngo inkonga yose amajambo yagenda aravuka abantu shetani yo yirondera gutera gusha urwango hagati gurabe bitandukanye abantu n'abandi ivyo byari bigoye mugabo ariko byaroroshe byarakunze kuko twari dufise icivugo nico gituma twari dufise icivugo tuti ese twese twaba umwe dushigiye kuri ya nkuru nziza ya Yohani Yohani 17:27 nk'uko yasabira abatumwa ati ese bose bomwe davuga twe nawe turi umwe aho twarahakuye icivugo cacu iryo jambo ngenderwako twararigendeye kandi jewe nokubwira yuko twashitse kuri kwihangiro nari nifuza ko ndibuka nk'umunsi dusozera ubutumwa bwacu turi muri disesiti Paris muri Grande Salle twari nk'abantu 500 bitavye urwo rubanza abanyeshuri mu kaminuza yose atanu n'iza ruguru zikaza ab'Ingozi ab'Izege ntizari bwabwire amakaminuza ntiyari bwabwire cane ariko ab'Ingozi baza n'ab'Izege muri kaminuza y'Uburundi n'ab'Ikiremba muri lycée de Grake ab'Ikiremba baraza tugasangira urya munsi wo gusozera indwi yahariwe umunyeshuri katolika muri kaminuza eka n'abantu benshi urabona ko byari bibaryoheye cane kandi je narabonye yuko ivyo byabahagaritswe nsohoye iryo hangiro byari nico twifuza ko kivaho kandi cyaravuye n'ikimenyamenya murabona ingene turavye ingene abantu imigenderanire baba bafitaniye abo ugasanga ingene basangiye ubutumwa muri Campus Kamenge muri IRT muri MS ukabona byasize mu mvukano mu nyuma niho havuye haza ikindi ciyumviro kiti ko tumaze igihe turi mu byo kwiyumvira iby'ubumwe bw'abanyeshuri bose nk'uko Yezu yadusabira turaduga rero turashikaho tuvuga tuti twifuza tuti umuvukano twifuza tuti ikivugo cyari cerekeye umuvukano twese turi abana b'umuco turi abana b'umwe turabavukanye ico kivugo nacyo nyene caratwubatse rwose kiratwubaka n'umuco gituma umuryango hakurikizwa umuryango famille catholique universitaire kandi n'ubu birabandanya neza cyane murakoze ubwo busuku rero mwabayemwo murafise icyo nokwita uburambe experience mubona muba mwarakuyemo muri ubwo busuku mwabayemo nk'umusaveri birafise urundi rugero vyoba byaragushikanye ko rusumba uko wari utarinjira muri ubwo butumwa bwo gusukira amakaminuza nibwo nabivuze yuko yaraduze ku rugero byantumye numva
nabivuze byatumye ngira responsabilité experience nkumva ko canke navuze co kwitangira abandi byatumye nk'umusaveri kumurira icenda ingingo ikivugo gikuru c'abasaveri bavuga ko umusaveri ategerezwa gukundana hanyuma gukora mu kwitangira abandi atarinze impembo atanakaruhuko arindiriye ivyo vyaciye bituma ninjira muri uwo muvukano gukorera abandi hanyuma ngakora atampembo niteze taki naco gituma ngira n'umukiza mweranda basubiye kwa abiho babisangamo nyene nka gusikurira abandi aho sinovuga no mu bindi byose mu bindi bituma sanga umuntu afise des responsabilités bakamuha kamuzi je byatumye ashobora no kuvuga imbere y'abantu kera imbere yaje sinashobora kuvuga imbere y'abantu naratinya kuvuga imbere y'abantu cane mugabo mu mahombereye isuku narashoboye gushira amanga nkavuga ijambo ntajugumira nkumva ko ndiko ndavuga ijambo mpagaze yego nishigikiye numva nyene ko umutima yuzuye cyarampaye isomo niho navuze ntikurongora abandi byantumye bishira n'irindi shuri rituma niga imibereho mibano sumba macroeconomie les analyses microeconomie mathématiques financières n'ibindi nyene twiga muri ekonomi vyerekeye ubutunzi vyinshi no gutunganiriza abantu mugabo rero niyungabira no gutunganiriza abantu kubatunganiriza mu kibano sukurira cyo nyene carabaye ciyongereko cane yego kandi atangorane n'ubutumwa rero nsanzwe bwima no mu butumwa nshinzwe ngaha ubona handi ndabukora nyene bifise umutima uri hamwe kandi ntekanye atabyo kuvuga ngo ndacukura ndagira iki ikintu kirera kirirabura ibyo byacu bituma bikomeza ntanabuze ntibyatumye ukwemera kwanje gukomera rwose inguvu zo guhagarara nkumva ko nivyo nyene hanyuma no gusukurira abandi yego cyane turiko dutera tugana ku musozo wa kino kiganiro cacu Edouard Nzambimana twumva yuko ubwo busuku wabayemwo bwagukujije rwose haba mu butumwa bwo kuri paruwase mu muhari w'abasaveri mu buzima busanzwe bwa misi yose gushika n'uno munsi hari aho bwagushikanye kandi uno munsi uhishimira ariko kandi mu butumwa wabayemwo ikibazo cy'intambamyi nibaza ko byose bitera n'icyahe wobwira abatoyi bacu bari nyuma yacu kuko nibo ubutumwa babusigaranye nibaza ko ubu butaciye buhagarara kubera ko twebwe twakukurutse batoyi bacu n'iryahe ijambo ribatera intege wobabwira ufatiye na cane kuri ico coza kibatekohaje inama myiza nta cy'amavyerate mugabo jewe ubwanje nuko umuntu hari abantu baza bakubwira bakudekuraja bakagira mbega nakarya bintu kirukamo ukirukirene ugira iki canke tanu mu bijamwe na bazova bavuga hari ibintu abantu bigeze gucishamwo ikintu nk'umuntu wambaza ngo mbe naho bya bintu bijamwe na Patri yasibigeze ivyo rero nico nita intambara umuntu acatangwa kumva ngo ni byanaka nanaka ivyo rero je nivyo umuntu ushobora amajambo atigeze aryohera ryari n'iryo kumva ko ari ibintu by'umuntu mugabo ni iby'umukama rero nabona umuvyeyi n'ubu hari abantu baca bibaza rero baca bibaza ngo hari n'abibaza ngo turahema yego hari abantu bibaza ngo hari mwirwa muri rumiko mudahema ariko nico nobabwira nuko barumuna banje kandi ubwo butumwa bwarabandanije ushima mbere n'ubu bari muri yandi hari umunyeshuri katolika muri kaminuza bazisozera ku munsi wa Mungu ego rero nabo nyene nobatera intege bagakomera bakamenya yuko imbere ari heza umurimo w'abarundi kuko biri imbere ubona utera usanga ari ibintu byiza iyo ubyitwaye neza muri ubwo butumwa hanyuma intambara yavuze bimwe nk'uko usanga hari abantu bagutekereza kuri bino biriya gutekereza nawe ibyo bintu bisanzwe ubyakira mu rukundo
ntucuranga imitsi ngo nakambariye ngo byanjye amapfa ugaca wicisha bugufi ujya witegereza nk'inzoka wicisha bugufi n'inyuma ubwo rero mukane numva hanyuma n'ikindi kintu akandi kantu mbarije mu bwo busuku byagutumye bigukira ubwibyi nakibuze jewe byaratumye ngira inguvu mu buzima bwanje hamwe n'aho nguye mbonye ko ari nkaheshe kugira ngo ataco bimbwira nkabandanya nteresejura jewe n'ikindi gishimo mugacuba cariyumviye ko mu minsi iheze je narabandanije byari ibyo perseverance ambulance kubw'umuvuzi wizeye narisubiye gukora inkuru barabona yuko nkuri kwinjira mu gice cya kabiri cy'amashuri ya kaminuza bwa kera kuri abize muri nzeye system ya kera tuvuga ngo igice cya gatatu ariko muri igice cya kabiri cy'amashuri ya kaminuza tw'amasiteri je naguma mfise iyo nyota mbebashajewe nkabona yashaje bizogenda gute nifuza nari kubwira iyo mubyeyi gushika kuri iyo semo hanyuma rero nza mbona muri 2022 nagira ko twoja kwiyandikisha ariko n'imbere nari nagiye kasi nashobora gushikirwa muri 2019 ntashikiriwe 2021 bana mugana y'abagenzi rero bari imbere twari twariganye bacambwira ati nakacahasubira uje kugenda uje gupima wipima usubire wipime wagumanye kuhaje kumana intege kutadebukirwa mu bikorwa byose cyane ko ikibazo gitora hanyuma rero mbona abanye muri barambira bahawe uruhusha uburenganzira bwo gusubira kubandanya cyangwa bishaka kaminuza hanyuma nzabona umukamara koze ndashikayo rero ndabandanya ndabona ariko mvuga ati ibintu hari umunyeshuri ariko kaminuza ajewe rero ndimo naho bigorana haramusanga kubera uburyo ubutumwa bwinshi turabutije nasembiye hariya ahe n'umushubana n'ibindi ariko byose biraryoshe kuko ariko mu mwaka wa kabiri n'icyo gice cya kabiri masiteri ya kabiri rero urumva umwana yonsabira kubera umugani wa yakikona mpaka Nairobi kandi rero nibyo nifuza kubandanya ntera intambwe iyindi rero mu buzima biraryoshe kuba waritangiye abandi warakoreye abandi ugatera iteka n'inshuti ahandi hantu bakubonamo bwa buntu ni ukubwira yuko shitse naje haciye hashikiye nabyo ndavuga tubona iyo mbona abantu badege shuri kandi turi bake byaragukurikiranye ubutware bwaragukurikiranye kubera n'umutima wari muri bo baguhinga rero gukorera abandi ubwizigirwa uretse iyo bamaze kuba ubwizigirwa hariya mari n'Imana rero barayikubwiza igushira ko cakiye agashusho ko kukubonamo mwizigirwa cyane rero cyo gituma namwe nsaba Imana ko muri hose aho noje n'abandi muri ubwo bwizigirwa bwanje ntuguma Imana inkingira kugira ngo simpakaze teka kuko ni ubwizigirwa kuba umwizigirwa n'ibanga n'ikintu duhabwa n'Imana mugabo twitwaye mu nzabya z'ibumba kuko umwanya n'umwanya biragufite ugasanga bakakubura aho bakubonye ugasanga bamwe bahora bakunezerera basigaye kutumoto bwabo cubega bw'umasana Imana kugira ngo Yesu avuze ko ikiganza ciwe mukanwa bikira Mariya bamuhwikiriye umujanye n'umubare kugira ngo ntere nje imbere kwemera kwanje nshinga impagararire iteka ryanje mpagararire kwemera kwanje kugira ngo Yesu yamwibukeza muri jewe aho nja hose nzogende muri byiza ibibazo bigira banje kumugani bwiza kuba amahoro batarigeze umuntu yabaye yakoze amagambo yiwe yose mu butoto bwiwe bwose rero bazi ko ni byinshi ntabwo rero n'ubu nitsigura usanga nyine usanga agize ukazumva abantu bari kubabwira mbega n'ubu
aho muri ubwo butumwa bwo ku paruwase zamwerana atanga kukamura n'umuntu akagukekeza ukaza wumva mbe nawe ucabuze kunsorora amaje kandi ntitwatanze wumva naje n'ikindi kintu niba abantu benshi gica gituma umenga abantu bariko bigisha muri mu nzeye ubu nibi canke nuko wumva hajya bavuga ngo uri kumwe navuga mu Faransa urundi rwanda ruvuga ibyo uvuze ku munwa bivuga mu nk'inkuru gutewe ubwabo kurya hajya biba biri n'ababa bavyinjira gutyo benshi rero gituma kenshi mvuga nti koko tuca turasanganira kuko hari abantu babona ugenda witanga mu butumwa bwa Yesu ukashobora ngo ahembwa ubwabo kameme kandi ikindi intego yoyo turayiteze mugabo singaha n'abantu bose turayironka kuko kwakwitangira abandi ibintu naho n'abandi bipfa yego cyane biranakuzanira n'imigisha ndetse ejo bundi hari umuntu yambaye ati jewe umwana we wanje ayabakoma hasi ati kubera iki ati umuntu nyine yakora muri mutwe dusangiye igisabire umwe yambaye ati bena azana dosiye y'umuntu wawe ndamuhagaze kubera yaramubonye rero n'ubu nawe wipfa n'utwo dukorwa duto tudutuma tuba abizigirwa dutuma dushika ku byiza byinshi rero twiga tuti impembera imbere impembo wowe urakora icyo ategereza gukora agaciro kamutima ukamaraniye n'agacisha murakoze n'ibintu mufana bavuga mugeza ngaho ego dutere dusoza rero kino kirango cacu nawe ntihabuze akajambo wobwira muri rusange abanyeshuri bahurikiye muri za kaminuza baba bashasha bariko barinjira muri zo kuko hajya ukiri mushasha n'ubu uramenya na byinshi n'ubu umenya ngo nguruka ngaha ngo bigenda uku mu bijanye n'umutima yega ivyigwa vyo tuba tuzi ishuri umuntu yinjiramwo mugabo twese kugira ngo duhave dukomere mu muvukano birafise aho vyagiye birava akajambo rero batekerera babo bashasha eka n'abafatana intego kuko si bose babikenguruka kandi ari abakristo katolika bari muri za kaminuza si bose ubu butumwa babwitabira akamo bateranaka akamo batera barumuna banje binjiye eka mbere n'abo turi kumwe nakuze n'abo twigana ico ndabahamagarira ni uko bose twokwama twitwararika gukorera umukamo azotwishyura kandi arabitwishyura dukora icyo dutegereza gukora ariko kandi tutibagiye n'igikorwa cya misi yose tuba dushinzwe cyo kwiga kutaza imbere ariko kandi no kwitwararika umurimo w'Imana nyine tukawukora mu kintu n'ubukerebutsi kuko biradukuza ibiharuro byonyine igifaransa cyonyine iby'ubutunzi byonyine cyangwa iby'ibidukikije n'ibiki si byo bitugira byonyine si byo bituma ariko no kubana n'abandi kubana n'abandi gukorera hamwe by'ubuzima bw'umwana n'Imana gukora imihari n'imigwi bitumira ishuri burya imihari n'imigwi yafise ibyivugo imwe n'iyindi cyo ishiriye ko abasikoti barazi yuko rero ari gukora iminsi yose gukora ibikorwa kugira ngo utabara hakiri kare gukora ikintu kinini abasaperi barazi ko ari ugukunda mu kumanikana kwerekana ko bakunda ari gukora ikintu cyose utiteza imbere ingendanye barazi yuko mu gusenga mu gusanga no kwigora no kwintu byose bigenda biri hamwe bari kubaduza hanyuma nk'abajesiste kubaho kongera ugafasha icyo bahamagariye kwihweza kuraba no gukora mu gifaransa babajije yajije umutima agatima mpanuzi mu bisanzwe bagomba kuvuga agatima mpanuzi kawe bamwe mugashimira hanyuma eka n'iyindi minsi yose kuba umuco w'isi kuba umuntu wese akaca turi kumwe nko muri cumi n'itandatu kuba imico saranyere ku muntu abafukurari bakavuga bati ese twewe gushingira ku bumwe
eka imihari yose urayibona. uri umusuku koko wihari birumvikana Yego n'ibyivugo ndabizi bike bike ibitari bike ndumva yuko nabizirikanye rwose ndabizi urumva kubera ndagenda nkumviriza ibyo bavuga ingene baramukanya nk'abakiro nabo nyene urabona nabo nyene umuhari w'ubutumwa bashingiye nabo nyene ku bikorwa twitwararika kuba intumwa kuba batumwa intumwa nka Kristo intumwa za Kristo nico bashinze rero nico gituma nariko ndavuga ivyo byose uravye muri iyo migo ivyo byifuzo bya ivyo byivugo by'imigwi n'ibintu byose bituma bitwubaka none wumva nk'ubuye ko nzi ko gusenga no kwigora no kuba intumwa no gusangira ari cyiza numva nivyo bituma bivomerera umutima wanje hanyuma bigatuma nkora ngafasha mugenzi wanje ataco niteze ata mpembo niteze atanga akarusho ariko Imana yo ishitegereza kubyishura hanyuma naka gatima mpanuzi kabasuti bamekaje sisi n'abajuka hanyuma kandi ikindi naco muri byo by'umuhari je ndababwira nuko kindi natahuye nuko hariho ikivugo kimwe mwazi cy'umuhari wasavye mbwa kirimwo ubitugenga mu mabwirizo tugenga ko umusaveri ari umwana wa Kristo ari umwana wa Bikira Mariya akaba umwana wa Kristo mu Gifaransa akavuga neza ngo Xavier est fils de Marie frère de Jésus rero umaze kumva kuri umwana wa Bikira Mariya ukamuvukanye wa Yezu ni kuvuga ntacubura mu byo umusaba byose ubuzi ko uri kumwe n'umubyeyi uri kumwe na mukuru wawe ivyo birampimbara guteje nka jewe naragira amahirwe kwikirwa yego nk'ubu nukumva ko yego narakuriga mu muryango kumva ko jewe ikintu ngiriye muri umuntu wanje birampimbara cambona yuko ndakigiriye cambona ko ndiko ndakora nishura nka papa ico ciza umuvyeyi musanzu kimuhimbara ahimbarwa n'ingene ndabona abana bariko baritwararikana no kuvugana ibintu ivyo bicaye mu himbara kandi mwakanya neza ariko akavuga aterega hirya y'abantu bazida bisabana baze ndabona ingene abamara batungana ingene mukama yabaretse rero twagira uburyo kuba umuvukanyi wa Yesu Kristo ukaba umwana wa Bikira Mariya ico turagitingo ni n'ishingiro ry'ubuzima bwanje ico mpamagarira n'abarubaje uti barabona bawe biga muri kaminuza binjira mu wa mbere ni iki abinjira mu wa mbere rero kandi babatubura rwose ko hari aho winjira hari aho bavuga ati winjira mu ishyamba utazi ugacinga utazi rero hari aho gushika urabona bakira abantu baje bavuye n'akayambere usanga bitagira baba babakira kandi abantu ariko kera kuri twebwe casumbye kurusha ubu nuko kera hariho kiringo co kubakira neza naho benshi batabikunda harimo ababigirana mugabo harimo indinganizo y'abanyeshuri nyine biyubaka bo nyine bagatanga intumbero bakabereka bati muzokora ibi n'ibi aho twita mu masaje hari icyo bita komite de sage muri kaminuza y'uburundi zari urwego ruza bunganira indongozi abaduserukira mu rwego rwa kaminuza nk'abarongoye bari ijambo ry'ipanseri ico gihe n'ahagaze komite de sage mu nyine icyatumubwira bari kubakirana cyari kiringo benshi bavuga ngo no kubagirira nta mugabo cyari kiringo cyo kubigisha amezi 3 bavuga yuko bavuga ngo bariko babigisha sociale yari sociale ni kuru rero ni kuru twita ngo bise amahoze manini cyane dahera rero kwari kubigisha kumenya baratwigisha kumenya ingene wiga ingene witwararika ingene womenya ikintu kiriya kandi udahejeje gusenga n'abandi bakatwigisha kuja gusenga nk'abarongoye ubutumwa muri CCI kumutanga anombuka n'ibindi ico gihe baca baza no kuturemesha abatwara abaturongoye bakavuga ivyabo hanyuma abadufasha rero bakaduha intumbero bakazatwereka tukaja muri ivyo rero nico gituma rero ubuye ndafise amakenga kuko uyu muntu mwaza kintu iwe nta kwakwakira abantu kubashira muri
yantutse imwe kubaha intumbero imwe ikihari rero ntibahera koba ko umwatsi uko yishakiye azana yakire tubiri yamuhaye ubu niwe ucanga urimo akamuha iby'ubundi akamuha ibyiwe ntayapfa kwakirirwa muri rusange ihari nta za nyigisho ntizikihaba bose bafata intumbero imwe y'ubuzima bagiye kubamo muri kaminuza buriye mu bahari usanga bikorana yego hanyuma nabo turi kumwe rega naho twiga dukutse na twebwe turashobora kubana tuvomerera imitima yacu tukavomerera ibyo byigwa byacu umutima tukagenda turi abantu buzuye dufise umutima n'umubiri tuzuye tujya kurya sante bisavuga ati inama sante dazankorosa ibyo byigwa twiga bikadutuma duca ubwenge ariko kandi tukaguma tuvomerera na wa mutima tuguma na wa mutima w'ubuntu umutima mweranda wuzuye ubweranda kuko twese dukenera icyifuzo cyacu nuko twese tuba beranda icyo dushimanga icyo dushaka icyo batumiriye nabo bavuga banje turi ku rugero rumwe yego n'icyo ntibagiye n'abo batoyi bacu ko ubandanya bitwararikana umudari no mu mbahe mu mahindagu y'isi bakabandanya bavuga bamenya yuko bagira nk'agatima umuyobozi kabarejeje aji bagakora icyo babanje guhuza umutima wabo mu buzima bwa misi yose ariko kandi bagahanga umusaraba kuko umusaraba ari wo yadukijije iyo twacunguwe yego tugire kristo naganze kristo ego reka dusozere kino kiganiro cyacu mbe Edouard musanzwe mukurikirana ibiganiro by'ino mbonesha kure yacu Action Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje musanzwe mukurikirana canke musanzwe muri babanywanyi bamwe bagira sabone bakaba babikurikirana uko ikiganiro kije bakakigaba cyabashikiriye bijyana nabigize nakurikirana bizazana rimwe na rimwe kubera umwanya muke w'ibintu numvise ko mfise ibintu byinshi kuri YouTube kenshi sinkunda kuhaja jewe niyo kenshi nkunda ubu sigaye ndi umuntu araba no muri WhatsApp haba groupe menshi ntakiraba kubera birumvikana imyitwarariko ni myinshi kandi muri no ku ishuri kandi ishuri risaba gukora cyane mugaca mukora bwa butumwa bwose mwatubwira birumvikana ariko kandi turashima ko musanzwe muri abo banywanyi none icyo mwotumirira aba ariko baradukurikirana kugira ngo ibyo Action Vibes TV ibanda yishikiriza bibashikire byoroshe bicaye nashatse kubabwira ni mwebwe muvuga ko mwamaze kugira sabone byumvikana yuko icyo ino mbonesha kure yacu yishitse ko cyose gitera kibashikira none mweho ntacyo mwotumirira bariko baradukurikirana kugira ngo nabo nyene bigende neza icyo mwotumirira bariko baradukurikirana nuko mu byo twavuze aho usanga hari ibyo umuntu usanga yavuze bidahimbara umwe ariko babyakira n'umutima w'urukundo bagire na commentaire yo gufasha yego bumvirize bumve ko bagire icyo bavuze ko baterere muri binavuze bongere ari ufite icyo yongera ko acongere ko mu nyandiko yego cyane yongere agire babishire mu ngiro hanyuma cyane cyane bumve ko kuba kugira agatima manuzi mu buzima bwa misi yose ari ibyo bintu n'iryo teka ry'umuntu n'iryo teka umuntu asabwa kugira ngo abanze yihweze ashishoze hanyuma ashire mu ngiro ibyo yategereza gukora yego hanyuma n'abandi batarinjira nabo nyine ndabahamagarira yuko nabo bogira sabone kugira ngo nabo baze barakurikirana ibiganiro by'iradiyo televiziyo yacu yego kuko birubaka jewe naje ejo bundi hariko numvirije umurya ducamo gatoya numviriza umunyaje nje bibutsa ubuzima twabayemo nari umuvukanyi wacu mukuru wacu Anike umupfasoni Anike Kimana yabaye umusukazi imbere yanje w'umuryango ariko aravuga gutanga ibiganiro cyane ingene twatutuka imihambi tukagenda nk'igitega arizeye
tugaca duca hariya tukamanuka mu Rutana tuduga Ikiremba tugiye kumenyesha inzira ariko umuvukano atanguriye rero nico gituma mvuga nti ico cyitsi Mukama yatanguye muri twebwe abandanya bikomeza abivomere natwe tube ibikoresho byiwe twandanye tuba ibyitegererezo. Ego cyane reka turangize nanje ndagize ndabibutsa nyene kugira iyo sabone bikunze mugira na partage kugira ngo nabo n'abatarumva canke batarabona ino mbonesha kure yacu Action Vibes TV iteka ryanje iteka ryawe iteka ryacu nabo nyene baze barakurikirana ibiganiro bica kuri no mbonesha kure babandanye bakora mu Mukama. Ego ndagukengurukire cyane umuvukanyi wacu Edouard Nzambimana kukanya mwafashe mukabanza guhagarika imirimo mwari murimo kugira ngo mutuyagira no majambo meza nizera yuko yafashije ikitari gito abariko baradukurikirana. Ego murakoze nawe ntegeye ejo mukabona ejo mukeneye kumbaza musoze tugisabikanye kuko kugira ibyo wabayemo kubisabikaniriza abandi biraryoshe. Ego kandi n'ubuye kuri iyi mbonesha yacu ndasuye gutasha ndamutse cyane abantu twasangiye ubutumwa muri kiriya kiringo bari hirya n'ino bari mu bihugu bitandukanye muri Amerika, muri Canada, mu Burayi, muri Afurika, imihingo ya Afurika itari mike, reka mbere hari n'abari muri Australia. Ubwo ndazera n'umuvukanyi wanje yitwa Ninga Basti muri Australia, nawe ni umuntu twakoranye rwose bagendanye twitanga buri munsi. Murazoshemo mupartage kino kiganiro. Birashoboka bakazoraba ariko sawa murakoze. Ego cyane Umukama bahezagire mubandanye mumererwa neza mu byo murimo byose. Yari Edmond Kwizera yakarabashikiriza kino kiganiro, umutumire nawe yari Nzambimana Edouard. Murakoze gira umugisha gira iteka aho muri hose.